Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu Himwe Rudende ya Isange TV, isheni yoshikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu yo muri iki gitondo, akaba ari amakuru haba azindutse havugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, iperereza, agateka kazina muntu, amakungu yegura ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa mu kibano. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu yo muri iki gitondo, hakaba ari amakuru aba azindutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu yegura ndetse n'andi makuru yose aba azindutse avugwa ijya nino. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru cyane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turaza kuyatangurira mu makuru ajanye n'ibiriko biravugwa ngaha mu Burundi, aho kuri ubu ngubu abanyagihugu bahagaritse umutima ko igihugu camaze kugurishwa. Amakuru dufise nuko hoba hatanzwe imiliyaridi ibihumbi 7 z'amadolari y'abanyamerika, igihugu rero kikaba camaze kugurishwa, abanyagihugu bakaba bahagaritse umutima. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido, turabira hamwe imvo n'imvano y'igurishwa ry'igihugu c'u Burundi ndetse n'abagituye. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru ajanye n'amagara y'abantu, aho indwara y'umutima ngo ari indwara benshi bafata minenerwe kandi ari indwara yica n'ingoga. Nabyo ku buryo bw'idonido mu kanya turagaruka tubibashikiriza. Ico mukora mwibuke gufyonda suivre, partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya akubashikiriza. Hari rero uwatanze intahe agira ati birabagora kuntahura bamwe ariko munyibahanganire. Ubwo mbonera kure hamwe ndetse nabo muri CNDD-FDD murabizi neza ko igihugu gishobora kugurishwa. Ibice 100% igihugu barakigura canke kikaba ingwate y'ikintu runaka. Uti bigenda bite rero? Ko mu Burundi ejo twabonye inama nkenguzamateka isanzwe iyobowe na Ndakugarika cyangwa se Gervas Ndirakobuca, aho bemeje ko bagiye kubaka ibarabara rya R16, rikaba kandi rizokubakwa kuri miliyoni 60 z'amadolari ya abanyamerika. Ni ingurane basabye ibanki imwe yo mu Barabu basanzwe bita Badeya, aho rero basanzwe baheraniye kandi amadeni menshi arenga imiliyaridi ibihumbi 7. Aho hose nta kintu na kimwe igihugu kiriko gikora ngo cinjize ayo mahera, byose vyarahomvye. Kugira ngo rero bazoze barayariha buke buke, baca babaduziriza ko ibiciro cyangwa se baca baduza ibiciro by'abanyagihugu, kugeza aho umukate umwe uzohora ugurwa ibihumbi 15 vy'amarundi. Uzohababarira buriya rero n'umunyagihugu muto muto, nayo bano bategetsi bobo bari n'inoti. Iyaba vyakunda bino bintu biba bikwiye kugabanwa, bikazoneshkosha bizokenesha igihugu hafi imyaka nka 30. Abandanya ashinga intahe agira ati iyo rero amadeni yananiwe kwishurwa, ivyo bihugu bica bifata ico gihugu bigafata kandi nk'ikibuga c'indege canke ivuriro canke ikivuko canke bagafata regidezo canke ibitaro. Amahera yose abivamwo ngo leta ntitoreko na rumwe, baca bayaha babandi baheraniye leta igaca itangura ukandamiza mwebwe bato bato. Nico gituma rero muri Kenya ugwaruka rwahagurutse rugwanya n'ibi rero mu Burundi atawu ubigwanije muzokwisanga igihugu carabaye ingwati ku banyamahanga. Ico leta yogerageza gukora ni ikino. Perezida Evariste Ndayishimiye batazira neva yama afata ingendo z'ubusa kandi agakunda kujana n'umugore wiwe, kandi urugendo
rumwe rw'ingendo rw'indege rumutwara ayari hejuru y'amadolari ibihumbi 12 by'abanyamerika plus umudamu wiwe kugenda no kugaruka harakoreshwa nka madolari ibihumbi 50 y'abanyamerika. Izo ngendo abakwiye kuzica na hama madamu wiwe agahagarika kujana nawe. Ica kabiri ngo afise aba bodyguards benshi kandi atari ngombwa. Abategetsi bamuja inyuma ku bibuga vy'indege ni benshi atari ngombwa, abavuzi b'ingoma ndetse n'abandi batandukanye, kandi vyose ni amahera ya leta abatangwa. Hamwe rero n'abategetsi bacungirwa n'abapolisi benshi ndetse na hene ni amahera vyose byose byari bikwiye kubica ayo mahera bakayaziganya kugira ngo abanyagihugu batere imbere. Ikindi agaruka ko ngo ibikorane n'imisi mikuru y'ubusa, ibikorane ngo bamamwo bapinga kubipanga kubiteranya n'imiduga y'igitoro ndetse bakoresha mu kujayo be n'amasengesho y'ibikorane atakamaro ngo atumariye twebwe abanyagihugu, byose ngo yari bakwiye guhagarara ayo mafaranga ngo bakayakoza ivy'igihugu bikeneye. Iyo ndege iri muri garage ni muce mu Burundu, amahera muvuga ko muyirihira ni umurengera soda, ayo mahera azobafasha kwiyubaka. Nimubandanya amadeni no gusesagura za 2030 na 2060 by'iterambere muvuga azoba ari nko gusura, kandi ngo bizogirira ingaruka imyaka myinshi. Bikaba kandi rero ngo byose naho abasoda nibagwanire igihugu bahagarike bano bategetsi, tumenye aho igihugu kiriko kiraja, ataruko ngo muzogwana n'ubukene bwa burundu. N'umu perezida mwiza azosanga ari nko guhera kuri zero. So nimba ari byo mushaka mukomeze gutyo. Abanyagihugu rero bakaba bariko baravunirwa akagohe ngo biyubare bivanye nuko igihugu camaze kugurishwa, abanyamerika cyangwa se abarabu bakaba bamaze kukigura. Naho indwara y'umutima ngo ni indwara benshi bafata minenerwe, ariko ni indwara ngo yica n'ingoga. Kucivugo ububabare bwo umugikiriza la douleur thoracique ngo ihuriro kaminuza congrès annuel rigira 9 ryama riba buri mwaka ryerekeye indwara y'umutima, ryatunganyije n'ishirahamwe ry'abaganga bavura indwara z'umutima kuri uyu wa 2026 Nyakanga uyu mwaka, mu ntumbero yo kwegeranya ivyiyumviro bizofasha mu kuvura iyo ndwara atangorane. Muganga Constantin Nyamuzangura arongoye iryo shirahamwe yamenyesheje ko iryo huriro ari akaryo ko kumenyekanisha ibyo bakorera, kandi bongere ngo bashikirize n'imigambi yabo. Yagize ati ico civugo twagitoye kubera ko indwara z'umutima arizo za mbere zica abantu kw'isi, kandi benshi bikaba biva kuri ubwo bubabare bwo mu gikiriza. Yamenyesheje kandi ko abaganga bavura indwara z'umutima bahura n'intambamyi nyinshi. Yagize ati intambamyi duhura nazo ni nyinshi cyane, zimwe muri zo ni kubura uburyo bwo gushobora gufasha abantu imbere y'uko ngo bashika kwa muganga, ibyo ngo bita prise en charge
hospitalière. Ivyo rero ngo bica bituma umurwayi ashika kwa muganga yatevye tutagishoboye kumufasha nk'uko bikwiye. Ngo ikindi naco umurwayi iyo ashize kwa muganga usanga ashikira muri urgence ariko kandi ngo ntaronke uburyo bukwiye bw'imiti canke bw'ibikoresho ariko ngo ntaronke uburyo bukwiye bw'imiti canke bw'ibikoresho bwo gushobora kumufasha kuvurwa neza. Niyo ngo aburose naho usanga bisaba yuko ngo basubira kumurungika hanze kwivuza. Intambamyi rero ngo ziri kwishi, hari izifatiye ku kubura ibikoresho, ubuhinga ndetse n'ubumenyi bwo kumenya ako ivyo umuntu yumvise ububabare bwo mu gikiriza ari indwara ikomeye ishobora kumuhitana mu umwanya muto. Bimwe mu byashitswe ko muri iryo huriro kandi nk'uko muganga Constante yabandanije abishikiriza harimwo okuvugana ko bagiye gushiraho uburyo bwo gufasha gushikana kwa muganga abarwayi bagize ubwo bubabare kare mu ma urgence amwe ndetse no kuronderera imiti n'uburyo bugezweho kugira ngo bashobore kubafasha mu buryo bwihuse. Muganga Constantin yamenyesheje ko ibimenyetso by'iyo ndwara ari byinshi, gusa ibikunze kwibonekeza ni ububabare bwo mu gikiriza buheza bugatandukanira ukuboko bigatandukira ukuboko ndetse no mu ijosi ku gice c'ibubafu. Ubwo bubabare kandi ngo iyo buje ni byiza ko umuntu aca yitura umuganga mu masaha 4 gusa akurikira, kuko ngo iyo atevye hari igihe aca agira ingorane. Yasozereye amenyesha kandi ko abaganga bavura indwara z'umutima atari benshi cane, kuko ngo ari hagati ya 15 na 20 ngaha mu Burundi. Yagize ati bamwe baraza bakongera bakagenda gukorera hanze mw'ishirahamwe ry'abaganga bavura indwara z'umutima. Turagerageza kubaha akazi ndetse tukabaha n'ubumenyi kugira ngo turabe ko bagumana. Ngaho rero ivyo ni bimwe mu ntahe zitangwa na muganga nyine uvura indwara iyo umutima nk'uko yariko abishikiriza. Naho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu birori byo gushikiriza musanteri wa komine Buhanza kuri 25 Nyakanga uyu mwaka yarakebuye abarongoye abandi ko ngo bo kwirinda kunyonora itunga ry'igihugu. Yagize ati uwunyonora itunga ry'igihugu aba ari umwicanyi. Raba leta iriko irubaka ibarabara ugaca wiba amafaranga yarigenewe, ejo rikanonekara imodoka zihaciye zikagira isanganya abantu bakahasiga ubuzima. None abo bantu baba bishwe nande? Wewe wanyonoye uba uri umwicanyi. Nico kimwe rero n'uwiba amafaranga agenewe kugura imiti. Iyo ngo ubizi ibuze abarwayi bagapfa, ninde aba abishe? Wewe wanyonoye ayo mahera uri umwicanyi utabizi. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragarutse kandi ku kubakoze urugomero rw'imirima no ku ruzi Kajeke. Nimwibaze ngo agahombo wivye rurya rugomero yateje abanyagihanga na Mpanda n'igihugu cose ahari ukuvomerwa umwaka wose hatotahaye, tukarima tukimbura tukaronka ivyo dushora mu makungu ndetse no mu gihugu tukabona ivyo
kutwirira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba avuga ko ubu ari guhimiriza uwurongoye abandi ajejwe abaje imbere mu bikorwa barwanye ngo bakaboko. Yagize ati utazobikora azosubirizwa ndetse byose ndabimenyesheje. Reka rashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twego turabashikiriza kuri iyi saha tube dusozera ngaha tuze gusubira amakuru araza kubageza ko kuri nombonesha kuri mukunda cyane ngo Rudende ya Isange TV isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire mwese mwari kumwe dukurikira muri mu ncungararo igize igihugu cyacu Burundi abari ko badukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabashimiye ko mwari kumwe natwe makuru yo muri iki gitondo akaba ari amakuru rero yariko aravugwa mu bisata bitandukanye. Reka ntere yambo abari ko badukurikira bari mu bihugu bibanye mu makungu kure ndetse n'abari bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu c'u Burundi mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru twari go turashikiriza muri iki gitondo. Reka mbashimire rero amakuru yacu tuyasozere ngaha tuzosubira amakuru araza kuba agezweko.